ndabaramukije abakunzi ba televiziyo Heritage ndabaha n'ikaze mu kiganiro cacu c'Intahe. Uno musi turi kumwe na NDUWARUGIRA Oscar, umuvyeyi umufasha, arubatse afise abana babiri n'umudamu, ariko kandi amaze igihe kitari gito afasha ugwaruka mu buryo butandukanye bwo kwiteza imbere. Reka sinobivuga vyose, reka ndamuha akanya atwidondore kumbura avuge n'ibindi vyinshi jewe ntashoboye kubabwira. Ndabaha ikaze Oscar. Murakoze. Ego, ega Oscar ninde? Je sinabivuze vyose kubera sinobiheza ni vyinshi cane. Mwotwidondora. Ego, Oscar n'umuntu nk'abandi. Babivuze n'umupapa arubatse afise abana kandi ubuzima bwa misi yose nkorana n'ishirahamwe bita Groupe Biblique du Burundi. Ishirahamwe rivuga ubutumwa muri kaminuza rigakorana n'abanyeshure tugashimikira cyane ku kwiga ijambo ry'Imana kuko niryo duhurira ko twese nk'abakristo. Nibikorwa mazemwo imyaka ishika 4 kuva mu 2016 muga imbere yaho narakoze n'ibindi bitari bike, narakoze mu mashengero, narakoze mu mashirahamwe. Yego, ngira nivyo. Abandi umurundi umurundi akunda igihugu. Kandi ukabona kijije. Ivyo nibaza ko ntukwiga ndabivuga ko byinshi. Ndi umukristo, navukiye muri famille y'abakristo, mugabo haragera igihe ndafata ingingo iwanje nyene ndakira Yesu umwami n'umukiza wanje. Ego, imbere yuko tuvyinjiramwo cyane ingene wafashe ingingo yo kwakira Yesu umwami n'umukiza, murashaka kutubwira gatonya mbega Oscar yavutse ryari, vyagenze gute, abo bavyeyi bose uracabafise? Jewe navutse itariki 6 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 1969 hari ku munsi wa mbere gihe c'isaha 2. Ego. Igituma ndabizi nuko mama yari umuvyaza, yavyigiye kera, ranaja no mu Rwanda aho bita Srida kubinonosora. Papa yari umwarimu, umudirecteur w'ishure, hanyuma jewe sinamubonye cyane kuko 72 yaciye apfa. Yapfuye mu 72. Aho wari ufite imyaka ingana? Nari mfise cawumba navutse mu 1969 agaca 72 n'imyaka 3 ntiyari bwakwire. Hari hagisigaye amezi bwishore gukwira. Nta gicapu kinini mfise ciwe, muga abantu bambwira ko dusa cyane. Bambwira ko dusa cyane, mugabo nibuka igihe kimwe ari karakubita, ari karahana bo tuvukana, bamanuye imicungwe, byo ndavyibuka. Mugabo biza nk'igicapu sinovuga ngo naramubonye pe. Ko umwana w'imyaka 2 n'amezi bakiri muto cyane. Ego, hanyuma papa warapfuye, vyaciye bibandanya gute, ubuzima bwaciye bugenda gute, ntivyagukoze ko kuko wari ukiri umwana muto cyane mutashoboye kubana? Bo papa apfuye ubuzima bwarahindutse. Papa yari umuntu yifise, afise uburyo, yize amashure kera 1960 yaragenda mu bihugu za Amerika, Burayi, yari umu intellectuel w'ico gihe. Kuvuga rero twavukiye ahantu hameze neza, yari yaraguze itongo rinini ku musozi, ku byukuri yarubaka inzu nini, ibintu byose byari bihari. Umva amaze gupfa rero byaragoranye, tuja mu bukene, turagwara imvunja, turamererwa nabi nyene, turakoza amavuta, ubugara amavuta n'igitunguru. Ndibuka nkiri umwana muto ko twahora dushora mu isoko tukadandaza utuntu. Je ubwanje naradandaje utuntu duto, hari bisuguti twagura ifaranga rimwe hano bita ku Mushasha. Mu misi heze naraciye kuraba ko bagikora ibisuguti, sanga baracabikora, ndanagura bikeyi. Ndiyibutsa ko nahora ndangura ivy'amafaranga 5 gaca nkuramwo 10, hanyuma nkagura araga petroli canke aragafu. Twakuze uko rero dukura ku by'ukuri twiga gukora. Mama yaciga kurima kuko ibintu vyinshi byaragiye, ntiyashobora kubikurikirana kuko nta vyarashoboye. Kwari ukwigwana ko kugira ngo dushobore kubandanya amashure.
mama arakora uko ashoboye kose ku by'ukuri turashobora kwiga amashuri turashika urwego kwaho twese twiga amashuri kandi yapfuye mu mwaka uheze mugabo twese yaradusohoye tukiri ngaho nyene mbega amaze gupfa umuvyeyi wawe ntibyagukoze ku mutima kuko urumva uburyo yarapfuyemwo butari busa neza cyane byaciye bigenda gute kuko urumva hari igihe usanga bigenda biragukurikirana bikamara igihe kugira ngo iyo rancune uba ufise mu mutima izohere mutubwira cyane ngene byaciye bibandanya kuva ico gihe apfuye ngene wagiye urakura ngene vyagiye biragenda nkiri mu ishure rya primaire nta vyinshi vyarimwo kuko nta makuru menshi nabafise mugahageze ko nja muri seconde nagiye kwiga mu Ruyigi lise bita mu Rusengo ryari ishure ry'abafurera mu Ruyigi rero nsanga kuri iryo shure hari politike nyinshi abantu benshi nyene bava mu begeranye na Tanzania barumva dutangura kumenya amakuru dutangura kuronka ibinyamakuru bitwigisha dutangura kumva injyane z'amoko mu gihugu dutangura kumva burya abantu bapfuye birakura nyene urumva ucuhura n'abandi bikaba birebire mbere hagira n'igihe haba greve kw'ishure greve nyene ifate kuri ivyo vy'amoko ndibuka ko kuvy'ukuri jewe nagenze urugendo rw'irometero 100 n'amaguru duhunga mva mu Ruyigi nzi Gitega muhira muga abandi bagiye Tanzania baromoka twe tudiritamwe kuko twe twari abakristo turavuga tuti reka tugume kw'ishure tugumaho turabe uburyo biza kugenda mugabo biragorana gose hageze amasaha ku mugoroba turabamenase batubwira ko bava batwica babadufata inzira yo gutaha mugabo tuza n'amaguru ahantu tutazi urumva shika narushe cyantangura kugira inzigo ku by'ukuri nsubiye kw'ishure nca ndirevolta subira kw'ishure ku by'ukuri imvuga nti nta mu Silver canke umwankadere w'umutuzi jazo subira kumvyura ku by'ukuri hagati ngaho onye hari igitabo wasomye wotubwira gatonya ico gitabo wasomye ngene igitabo nasomye ni igitabo canditse na Martin Luther King kivuga la force d'aimer canke inguvu zo gukunda ubye mu Congereza ntabwo ndakironka mu nyuma c'icongereza umuntu agitumye muri Amerika arakinzanira the power of love ico gitabo rero ni gitabo Martin Luther King yanditse avuga ku bijanye n'ihohoterwa ry'abirabura muri Amerika asigura agereza ko Martin Luther King yari umupastori yakerekana nyene uburyo abantu bakwiye kuvyifatamwo ndiko ndagisoma rero numva umengo nanje noba nkabo birabura bo muri Amerika nkirevolta nkumva umengo nyene urumva ari warabaye victime no fata nyene position nyene kandi nkumva umengo ijambo ry'Imana irabikwemerera ama verse menshi nyene abisobanura ko yagiye acandika ndagisoma pe ndagiheza mugo ari yakintije yambwiye ati ndagiguha insomene umengo zari desomene uco kinsubiza nta photocopy zariho nta umva sinashobora kucandika ni machine camfata ikaye ndagikoporora ico gitabo n'amaboko ko navuga nti nikinjana numva nyene camfashe nyene mugabo ivyo rero binjamwo numva nyene ku vy'ukuri kwirevolta birakenewe kwirevolta birakenewe gose numva nyene no fata umurongo nyene hanyuma mugabo haba dilemme yuko nari nsanzwe ndi no muri Groupe Biblique kandi ku vy'ukuri nari maze kugira inexperience spirituelle aho mfata ingingo yo gukizwa jewe nyene kuko maze gushika muri Groupe Biblique tugasoma amajambo y'Imana navuye nsoma abaheburayo 10:26-27 iryo jambo ririca riramfata gose nk'umuntu yavukiye mu rusengero umuntu yafise abavyeyi b'abakristo bakorera Imana iryo jambo rikavuga neza rikambwira riti namba dukora ivyaha kandi twaramaze kumenya nta mbabazi ziba zigisigaye atari kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abakora ivyaha bose iryo jambo njanumva riramfashe mwanca mba muri iyo dilemme ivyo ndabivanga gute nivyo vyo kwirevolta ndibuka turi mu gikorane mu Kibimba sinibuka neza umwaka mugabo twaraja mu bikorane nk'abarongozi ba Groupe Biblique hanyuma ngasenga nkumva ntivyinjira ngasenga nkumva ntibifata nkagerageza gusenga mugabo ntivyinjire hanyuma hagera igihe urumva numva ikintu kimbwira kiti wewe
hari ibintu bikurimwo utabicagaguye ntibikunda na wose nga ntibifata waramaze gufata position yo gudaharira yo kugira inzigo ifo ko ivyo bintu bikuvamwo ko je ntitubana n'ivyo hanyuma ndasaba Imana imbabazi ndavuga nti Imana mbabarire ibintu ndabihevye ndabirekuye ndarekuye kabisa ngomba kuba kushaka mbona kugira amahoro mbere nshafata n'ingingo ko nsubiye ku ishure nca ntangura gushinga intahe muri ivyo nyene nca mpamagara abandi banyeshure ndababwira nti ubu tuzora dukoranira hanze tugira umuzinga rusengero ryari ishure ku vy'ukuri ry'ama mu ruhagarara mw'induru abantu nyene tukama mu magreve muri menace z'amagreve ku mugoroba abantu bagaca baja mu tugwi je nkambira muri Groupe Biblique nti ubu tugira umuzingi tuja ahantu turirimbe dushinga intahe ca ntangura gushinga intahe kuri ivyo abandi baca baruguruka abandi bakavuga abantu bose rero bakaza bagasanga abantu bari hanze bari hamwe batirobanuye bari hamwe bose abahutu n'abatutsi bariko baravuga ivy'ijambo ry'Imana ko barashinga intahe buryo bakijwe n'ibiki ivyo bintu n'ibiki ikimera nk'ikintu mengo kiraje kuvangira ivyari biri ku ishure ndibuka ari igihe kimwe hari soirée culturelle nca ndababwira nti tuzotegura ururimbo tugende mu bandi ntivyakogwa kera twavuga ngo n'ivy'igipagani kandi ndababwira nti dutegeza kugenda turirimbe turagenda turagira ini presentation turategura ururimbo neza turagenda turarushikiriza abantu bose barumviriza duheje barakoma amashi directeur afashe ijambo yavuze ati kuva no munsi Groupe Biblique nimwe muzora muraba umutekano ngaha kwishuri ndinda mvayo rero bimeze uko mugabo cyo gihe rero nca ntangura gukora muri ubwo buryo hageze ko dukora exeta mwishure muri classe banyita prédicateur abari mu bari banzi baraza kora muri Groupe Biblique bakabona ivyo dukora abaca hanze bakumva ivyo niko ndavuga banyita prédicateur hageze ko dukora exeta rero umuntu yaje kudirije ikibazo aravuga ngo murashobora gutrisha mbwa ntimuvuge jewe numva mu mutima ndafashwe ngancangira icyumviro nti reka nimuke mve mu bandi ca ndaterura intebe yanje ndayishira ku metero 3 kugira ntuhava usanga kugira nawe navuga ntihage n'igihava kinkwega ngo mpave nimvira kuraba canke kubaza reka nje kure ndayitambutsa nje hari kandi mwari mufise urusha go gutrisha yego yamaze kubivuga kandi baripanze barabihanahana jewe ndakora ikibazo ndije nyene ndakora tugeze ku cyanyuma gisigaye bati ibujumbura bacivye muzogisubiramo tubahaye imisi ngahe mwitegure dusubire mu kibazo ndibuka ko ntanasubiye no kwiga nacenza kuramutsa umugenzi mu cankuzo niyo nacenja kuruhukira hama ndagaruka mugabo duseye gukora ikibazo kwa kundi nyene uwundi yaje yavuze kwa kundi nyene muratrisha mugabo ntimuvuge ncansubiramwo vya bindi nyene ndi umva we bari basanze bakuzi ko bari banzi bose bari ko baraba tujya muntu tarakwaza kubigira kwaza gutrisha kandi hari umugenzi twari kumwe w'umukizwa nawe nyene vyaranse ko ankurikira yagumye mu bandi jewe nca ndagenda ndakora turaheza Chana hanzi reko atakibazo natoye kubera ko urumva abandi bose bari banditse navuga nti babihererekanije naho nomenya nzo winyuma muhira nca ndababwira nti hagira uzomperekeza nta nikoti nkeneye kera bambara amakoti n'amakaruvati baheze nta nikoti nkeneye kuko nibaza ko byananiye hanyuma rero ndagenda muhira ndaheza mugu mwankadrere yatwankadra yari umukongomane muri Groupe Biblique carambwira ati nta ngorane wenzo kuronderera impuzu ararondera arashonesheje impuzu zimwe bita kaunda suit shati ni pantaro urabegwa nyene nawe mu kirato nyene ndavyambara kabisa ndibuka rero tuje ku munsi wa remise de diplôme nshitse turahura ambonye mbona jari rukash karangwa mu ndara felicita arambwira ati wakoze neza muri exetan ndumigwa byagenze gute ati kuvyukuri waronse amanota meza wabaye uwindwi urumva wakoze neza kandi kirenze ko nuko corps professoral yose irazi ko ari we utatrishije tirazi ko utigeze utrisha kandi kubw'ivyo bashinze ko ari uza kuvuga ijambo
ono de la classe terminale aca bari uvuga ijambo muri ivyo babandi naciye ndarivuga n'agafoto ndagafite kuri Facebook kubera ko wemeye gushinga intagakinza nyene nararivuze nyene ndarivuga nyene Imana irani ico cubahiro ndahagarara ndarivuga nyene uko narishoboye nuko kera atavyo gufata amajwi byari biriho ngo ndarifate agafoto ndagafise nagashyize no kuri Facebook kanyibutsa ibintu byinshi nyene hanyuma nca ndaza ndonka n'amanota meza pe j'ai réussi avec fruit ncanza muri kaminuza mugi imbere ko nza muri kaminuza rero mon pasteur yaranyaproche arambwira ati ndavye uburyo umeze ndavye impano ufise mbona umengo woja kwiga theology none uzovyemera ndamwe muri wowe wari usanzwe ukunda iki jewe narumva ko nkunda ibintu vy'indimi cyane mbwa ku vy'ukuri narakunda ikigwa ca filozofi maze gutangura kwiga filozofi byaranezereye gose misange naranka ibiharuro sinavyango nuko bigoye mu giharuro nabone umengo biroroshe gose kuvyiga no gutumwanya kuko kuva mwaka wa mbere bambwiye kubikora kujya nyene bimeze nta gishasha ntabona tagishasha ushiramwo ndanaharira n'umwari mu mwaka wa mbere sinzi ko bakinavyibuka mugabo twarahaririye ko rimwe guteranya kimwe bitangana bibiri. Okay. Hamubwira ni kimwe guteranya kimwe. Mu mbere primaire. Wa mbere primaire. Nagiye mu mbere nzi gusoma no kwandika no guharura. Kwera mama yarasanzwe abana umwana dukurikirana dusumana umwaka umwe no kuvuga baje kumwigisha papa tarafurumba bari bafise abari mu baza kubigisha bamwigisha rende impande yiwe agenda niga bijya byo gusoma byo guharura guteranya nagiye mu mbere ndabizi aho umwari mareka arigisha abana guteranya no guharura je nabandi ko ndimvye je ntikarigisha ivyo ari byo umva nabandi abizi mbwa ntutawure ngene kimwe guteranya kimwe bari kwa je namubwira nti kimwe guteranya kimwe bizana kimwe kinini ntibishobora kuba bibiri kandi babiteranije bica bigira kimwe kinini acharambira ati ubikora uko nyene niko bimeze niko babikora hamucukura wumva umengo aho canumva nyene ivyo bintu abantu bakora kujyo nyene bayimubwira umva umwari mu yisha umwana gutyo ntasobanuriye nuko nyene babikora ngeze mu wa gatanu hacaza ubufindo bita fausse exposition fausse exposition ni fausse kandi exposition ndumviriza numva ivyo bintu nisiguro yavyo neza umva ubwo bufindo nabukora numva ni ibintu mukamanje ibintu umuntu avyiga gute fausse exposition je mu wa gatandatu hari ibintu bita ubufindo bakora ngo la somme de nombre ibikini ibintu vya gutyo sinigeze nkora nkurikije shema umwari muyama nakora ivyi wanje ngiye gukora kuri table agacambwira ngo sinabikoze uko babikora ntabyo natoye kandi we ndamubaza none mwarimu ko natoye inyishu nawe watoye uvuga gute ko ntabitoye tugaharira akambwira ngo ubikora uko nyene nabikwigishije numva gutyo nyene urumva ugeze muri secondaire ho bica byononekara catangura kuzinga ngo vy'amateoreme ibintu ngo vy'amaxiom ibintu ngutira ngo vy'amadereta ngukura hariya utabonye niyo biza biva biharo numva rero nta kubita ku mwanya nta defi bimpa en fait je sinigera nja kuri tableau nta manota menshi nabironkamwo mbwa kandi ntivyandaza ishinga n'imiburu intangiye kwiga chimie na physique none natanguye kubona kumengo vyojyoha hanyuma rero amaze gukubwira ati mbona umenga wo kwiga theology nawe ushaka philosophy bigenda gute ushamwemerera ko theology kwera nisanzwe ndi impliqué gose mu vyo mwishengero mu vy'Imana nigisha abajene nsanzwe ku byukuri nari mu bikorwa ku byukuri mu rusengero sinari kure nari nyene ndi ndani narumva ko umengo theology ni vyigwa vyofasha ntivyanteye ingorane mbere ngeze mu ishuri rya theology ngasanga theology na philosophy byakwa gusa byabaye vyiza gusumba sanga ku vyukuri ni vyamye ko theology ku vyukuri harimo kwiyumvira harimo guteranya ibintu bitari bike ntaho bitandukanira gose na philosophy ku ruhande rumwe usanga ari byo biza kuza sauf ko philosophy ifise ibintu byinshi biza kuza muguru mvuri kuri ga theology birasaba ku vyukuri ko ukoresha kwiyumvira hari abantu bibaza ko Bibiliya yakorotse iva mu ijuru nibiki mugabo Bibiliya bujya kugira yandikwe nibikorwa birebire kugira ihundigwe mu rurimi ije mu kirundi ni gikorwa kinini gose bifata n'imyaka myinshi n'ubuhinga bwinshi n'indimi nyinshi uteza kumenya vyaramfashije rero guca ntahura ko n'ivy'Imana navyo nyene
atari ibintu abantu bagurukiramwo. Bibiliya hari abantu bibaza ko yanditswe ifise amaverse mugabo sivyo. Amaverse ni travail y'abahinga yagiye kugira barabe uburyo vyojamwo bigatondekwa kujya bitondetse siko kuvyukuri byari bitondetse ko ntivyaje vyanditse. Urumva wizera uburyo babiteranya bakabishiramwo hanyuma ugashikana ukavuga uti iki ni igitabo kiniki, bakaraba ubuhinga bakoresha mugira bamenye bati mbega uba yanditse imbere y'uwundi, kuko ntibigeze bandika ngo bashire hamwe ngo bafise bibliothèque nk'iyi. Mugabo byarashobotse ko dushobora kuronka kijya gitabo ugaca utahura niyo bavuze ko Bibiliya ihumetswe canke y'ijambo ry'Imana bisigura iki. Numva umengo ni bisaba gukoresha umutwe kujya abafilozofe biyumvira nyene ugasanga twaravuga ibintu. Numva umengo ni ibintu bishobora guhura. Mugabo kwa meme ari wamaze gutangura kwishura, amaze gutangura kaminuza. Yego narumva ko yambwiye ati tuzorondera bourse hanyuma uzugenda. Jewe ncanza muri kurindira ucuratangura. Wariko wiga iki ico gihe? Naciye nza muri kaminuza nja muri département des lettres langue française. Niho naciye nja kuko kuvyukuri nakunda igifaransa kandi nakironka amanota meza. Ni navyo nari natoye ko nzoca niga, nta kibazo byari biteye. Mugabo urumva muri kaminuza twashitse 93 caba muzo wa demokrasi uzanana n'ibintu byinshi cyane. Hanyuma uruhagarara kujya byaciye bigenda. Imana iramfasha kubera yuko iyo ntaba nagize iyo transformation nagize ni muri secondaire jewe kuvyukuri nanje naca ngenda ku rugamba nk'abandi bose iyo bishika nkiri kwa kundi. Mugabo ndibuka abantu bariko baramobiliza ngo baje ku rugamba. Umuntu umwe yaravuze ati ufashe inkoho uburi pre gupfa no kwica. Gupfa ntivyantera ubwoba, ngabo kwica byaranse. Ndavuga nti nokora ibindi byose mugabo sinshobora kumva ikintu kimwe cyo tuma nica umuntu. Bikaba ari byo kwica abantu rero jewe sinjamwo kuko nta justification nimwe numva biblique manashaka kujustifia ko no kwa kubuzima umuntu naho bakoze ibingana gute. Umva ngisoma ca gitabo ca Martin Luther King harageze hano nibaza ikibazo. Martin Luther King si Imana si Bibiliya, mbega ibintu byo batari byo. Donc ngashikaho ntanga n'ubugingo bwanje bakanyica muga niko mpfira mu makosa. Ntangura kurezona ku bindi bintu abantu biyumvira nkavuga nti kumbe nagwa gasora yashobora kuba ategera ijuru mareke ko yacunguye igihugu. Kumbe nabande bose birashobora gushika bagandi bamwe bose twiga barashobora kuba barazimiye kandi waracunguye kandi baratanzuze mugabo bugapfa. Numva ni kibazo kinini kindemereye canshira inguvu cyane kumva mbega Imana ishaka ko nkora iki. Jewe muri ivyo bicene na gatatu nivyo vya propaganda bikiza nta meeting nimwe nigeze njamwe mareke ko nari nkuze naragiye gutora nivyo muga nta meeting nimwe nigeze njamwe. Mbere naratangara kuburyo buko nivyakurikiye sinatangaye gose kuko urazi ko hageze igihe abantu baja no gusenga bagaca bavuga ati dimanche rero saa 3 utazoba batwugaye tugiye muri meeting. Ivyo nivyo amashengero yakora. Umva ntivyantangaje rero mbonye byaciye bikurikira muga vyari ibintu bibi. Urumva duca tuja muri izo situation zitoroshe ndagira amamenase menshi mugabo ndahagarara. Ndibuka ko kaminuza twagumanye inunité spéciale bakristo turaguma hamwe turabananya dukora ibikogwa. Baraza no kuri televiziyo y'u Burundi baraje kutugishigane mwe vyagenze gute ko abandi bose bacanyemwe bagatandukana vyagenze gute kugira muri Groupe Biblique universitaire mugume muri hamwe. Turatemwanya ndibuka tugiye kuvuga ubutumwa ibururi kuri lycée Bururi pandara crise. Hanyuma abanyeshuri bateguye kugwana mu ijoro mugabo kubera twaciye duteba turirimba na Groupe Biblique birononekara. Directeur na mu gitondo niwe yatubwiye ati mwarakoze kuza burya abanyeshuri bari bapanze kwicana kandi naratinye kubibabwira mugabo kubera kujya kuntu mwaciye mukora bigateba byavuye bitekuruka ntivyabaye harabaye incident nto twe ntitwanabimenye mugabo turabandanya biraba birebire. Hanyuma muga mu nyuma wavuye uja muri theology gute mu mwaka wa 1995 jewe niho baca bampamagara. Pasteur arampamagara ati burya bourse yabonetse twifuza ko mwogenda kwiga i Nairobi. Hanyuma ndarondera ishure ndarironka mugabo rero ncangira ikibazo kimbwira kiti kuja kwiga theology utaraheza kaminuza n'amakosa. Mu mutima numva umengo nabanza ngasekiriza
Hona kera utoye ko nkuru kaja muri kaminuza wamengo nyene niteka ntogenda utayihejeje numva umengo no banza ngaheza kaja kwiga ibya theology hanyuma byarashitse aho ntabura amanote ndayatabuye ndasubira ndayateranya na papier nkora ndayateranya neza rero ndavuga nti ndanasubirayo pe ndasubirayo ndatora nga ndibuka umunsi umwe inko zaravuze ndi muri quartier mu Kamenge barasa ipoto ijya yintuzeye ipoto ijya ya matara naherutse bivuze nca ndasinzira sinziriye numva ikintu kimbwira kiti ndakubwira ibyo uja gukora ukanka nutabikora uzopfa nubabikora ntuzopfa jewe rumva nikanguye ndikangura ndibuka ivyo numvise ndavuga nti finalement ndiko ndacurika ibintu ifuko ndabihindukiza cyari gihe kigoye rumva intambara y'ikiraduga umunsi umwe batera grenade ukira undi munsi bigenda gute umunsi umwe bwenda hanige bigeze kumfata mugabo ndava ku murongo ndagenda nahise ku murongo abantu baja kwicwa mugabo ndavayo Imana iramfasha no kuvuga rero aho mvuye ngaho nca ndavuga ntubure kugira no kugira icyumviro cyo gusubira muri kaminuza kwiga amanote nca biti ndayaturira neza arasha nca ndavuga ntubiraheze nca ndatangura process zose ndaheza hanyuma mu kwezi kw'icenda naringi Nairobi muri les 1995 cugaruka ndagenda rengeze Nairobi ndiga ndaheza meje guheza kubera ku by'ukuri nari nakoranye n'amashengero hanyuma shengero rimwe ishirahamwe akazi bansaba ko ndabafasha nshitseyo narakoranye n'ishengero rimwe amadukorana n'ugwaruka kuvyuko naco gihe ne watanguye gukorana n'ugwaruka kuko ubu bunye tukuzi cyane mu Groupe Biblique ni oya nkiri no mu Burundi nakorana n'ugwaruka ko mwishengero narigisha Sunday school narigisha ibyo bita vocational Bible school abanyeshuri bari mu buruhuko naratwaye intuze association y'ugwaruka dans notre église nisangwe dukorana mugabo kandi nkiri muto narakina umupira n'urundi gwaruka muri seconde narakina umupira n'urundi gwaruka urumva naho muri seconde nabaye muri Groupe Biblique hanyuma urumva ngezi Nairobi rero icabaye ni ngezi Nairobi shitse mu rusengero kuvyukuri nasanze amasengero hariya ibintu byo kurimba mu rusengero biri hasi cyane ugasanga barafise amafaranga yo gura ibikoresho mbwa ntibagira ababivuza kuko numenye kuvuza caja guca amahera jewe nshashika muri urwo rusengero ndavuga nti no kweki tutokwigisha abana batoyi tukabaforma nshafata ivyonzi bikenye nari nsanzwe nzi ntangura kwigisha nankadra abaririmbyi turakora bona nsanzwe nankadra amakorale kuva nkiri nino nari nsanzwe ndirimba vano muri kaminuza nari muri nafasha muri byo kuririmba naho nyene no mu rusengero nyene Bujumbura n'ibintu nari nsanzwe menyereye shitse ri Nairobi ncanja mu rusengero ndankadra ndigisha ntangura amaklase yo kwigisha abana kuvuza ibikoresho no kuririmba basha barankunda gose rero urumva nta mahera ndabasaba ndavyigisha kwa gusa kandi nkabona ko bizobafasha nyene ndamenyera nyene kubyo buko nigeze no byandi ngwane z'amafaranga bakandihira barandihiye amahera y'ishure guheza ishure barankorera umunsi mukuru abo bana rero nigisha nabo barakura basha batangura kuvuza urumva rero hageze ko nahabati ntutaha ubwo cuguma ngaha baca bampa departement ya musique no gwaruka njanjamwo njambanza gukora ngaho nyene mu gihugu ntivyari bwamere neza cyane mugabo intambara isa niri kiragabanuka muri 2002 gutyo ndakora rero mu mashengero muri iryo shengero turakorana mu nyuma nja no murindi shengero hari umupastori twigana hanyuma agomba gutanguza ishengero yaranzi cyaravuga ati rero wewe nimwene kuza kumfasha ibintu by'umuziki n'ugwaruka ndagenda ndamufasha burya nagize mariage ariyo ndi hanyuma n'umwana wa mbere avukirayo turakora gushika 2007 rero muri Kenya hatangura kumera nabi hatanguye kumera nabi bagize amatora muri 2007 ndabiraba ndavuga nti amatora ntiyo bariyo ndi kubera ndabona ko icuka atari ciza bujyanya politika byifatamwe ndabwira umupaso ndamubwira nti pastor cyo ndabona umengo mwe mugomba kugwana
rero je ngomba nkinjure gato hanyuma n'inzu ndayisiga byose ndabitanga n'ibintu byose ndabibitsa nivyagenda neza mugaheza amatora neza nzoheza ngaruke nibitagenda neza nta kundi nyene ndataha ico gihe ntibavyumva ivyo niko ndavuga mu mengo ndabesha ko bavuga mwe muragwana kubera muri bake twe turi benshi mugabo kuvyukuri bageze muri aya matora ubizi 2007 byaragoranye baragwana biramera nabi gose politiki kirabagora gose kuburyo buko vyaciye binagora ko nshobora gusubirayo hamucuguma ino rero imisi baye myinshi ndonka akazi mwishirahamwe rimwe Gitega ikora ibintu vy'amahoro ishirahamwe Rukristo ryakora ibintu vy'amahoro n'abantu narinzi barabajene nari que j'avais encouragé bagitangura ishirahamwe hanyuma ndababwira ndi ngaha ico no bafasha canja gukorayo rero kuva 2008 kugera 2015 2016 navuye 2016 canja muri Groupe Biblique université aho rero naciye nkora ivyo vya peace building vya kubaka amahoro iryo shirahamwe narikoze mu nzego zitandukanye navuyeyo namaze kuba umuyobozi waryo panda 5 ni shirahamwe rikora mu gihugu hafi cyose mu province atari make makomine menshi hanyuma canza muri GBI bamwe ntibavyumvise ntibabitahura neza GBI bazabona ikintu kinini cyane injemwe mugabo ntabwo cari kinini cari ikintu mu buryo GBI uko imeze mu buryo bwijunja nta junja nini bamwe ntibanayizi mugabo kameme birafatanye nawe uri muhamagaro wawe jewe rero bambajije abibaza ko no bangiye gukora muri nations nini bangiye gukora mu kuko vraiment muri iryo shirahamwe j'avais tous les privilèges ni shirahamwe ryampa beaucoup d'opportunités kubera nashobora kuvuga mu gifaransa no mu congereza nari mfise abagenzi benshi bihugu bitandukanye narigeze no kuja muri Norvège muri 2015 ntumiwe muri remise ya prix Nobel de la paix ya 2015 yahawe les Tunisiens ni evenement ijamwe abantu bake cyane si bitabanyafrika baronka chance yo kujayo ni bake cyane hanyuma nshitseyo nsanganije ndumwirabure je nyene tugiye muri reception umwami yateguye naricaranye n'umwami muri salle turasangira mugabo j'étais le seul noir kuko abatiniziye ntibirabura finalement basa n'abazungu ngiye twinjiye watanga amabaje narashitse aca impata nambajije n'izina ndabaza kumwisa ababaza mgaje atambajije uwo muntu twari kumacha mbwira ati rabi ruhande yawe niwe wirabura wenyine ati burya arazi kumwirabura aza kuza ari wewe uvuye mu Burundi hama turaheza ugo rugendo ndaruheza nticari gihe coroshe muri 2015 décembre niho navayo n'uburyo naronse visa c'était spécial kuko nibo bayindondere hanyuma le 15 je pense le 12 Bujumbura hari hameze nabi ndababwiye ko ntashe ntibavyumvise ko amakuru yari hanze yarateye ubwoba bavuga ko Bujumbura hari intambara ta muntu ajayo bamwe bakanambira atago tugufashe uzana umuryango ntiyagenda tashe Bujumbura ndafise y'inshuti kandi bambwiye ko nshobora gushaka gaca indege numva umuhamagaro wanje atari wo kuguma hanze n'urenda tashe ndataha mugabo nshitse urumva niho hari izo nteguro zo kuzoja gufasha muri GBI naho ko GBI ni ministère des jeunes y'abajene kandi narumva yuko ivyo tuko turakora muri iryo shirahamwe biri kuri à la base ni shirahamwe rikora ibintu byiza cyane kuvyukuri muri kino gihugu barakoze ibintu bitari bike mu kunywanisha abantu n'ibindi mugana gumana ikibazo hari ya hejuru hazojayo bande ni bande bazoja kuvuga hari ya hejuru ntabona ko vyukuri ko hejuru atakiriho tiko turigisha abantu hasi mugabo burya abantu bo hejuru baradutwara mbwa kenshi bazi ibintu biki ivyo bita life skills zo kubana benshi nta nivyo bazi basanga nta muntu aza kubigisha kuko biranagoye kubigisha nabona re GBI nkavuga nti GBI n'ugwaruka ruri muri kaminuza ejo kandi bazoja kuba abantu bafata des décisions kubigisha neza kandi bakabantu bamenye ijambo ry'Imana numva ari ikintu noja gufashamwe cyane ndavuga nti je vais prendre imyaka 6 nze nkorane n'ubwo gwaruka hanyuma nterere ico nshobora guterera candaza rero abantu rero bamwe bibaza bati ko avuye ngaha
yarafise imodoka yarafise ikiniki ku vy'ukuri agiye ahandi hantu harakarusho muga ndababwiye ko ngena n'amaguru ndahana atanu umushahara uriho atani iki bamwe ntibavyumva mugabo ndababwira nti burya Jesse nkora akazi ngono nk'amafaranga muga nkurikira vision nkurikira impact kintu ndiko ndakora gishobora kugira kandi rero ngaca ndanabasobanura nti no ngaha murabizi ko ndi ngaha jewe natana amaguru canke nkaza n'imoto kandi imodoka y'akazi ari hari umushoferi nambwiye niwe nibitahire ndatana amaguru canke ndagenda n'imoto ni ibintu bisanzwe mu kurangiza nashaka kubasaba muganirize abajene gatonya maze imyaka itari bike mukorana nabo kuva ukiri muri secondaire wari usanzwe ukunda football ukunda music ukunda ibintu byinshi ndetse byinteresse abajene benshi urabamenyereye murabana nibo nabo bantu bakubangukira kuganiriza muri yo parcours yose wagize guma wisanguri aribo bari tutotondo hari abajene batari bakumaze gufasha c'est nirihe jambo umva wubwira umujene no muserekara kumviriza rishobora kumbure guhindura ubuzima bwe canke rikanamufasha kugira ngo ejo hiwe hazoba ari heza cyane ico kintu yakurabwa ca vision nawe nyene agikurikirana yego abajene kuvyukuri kintu novuga ijambo nyamukuru rya mbere nuko kimwe barakwiye kumenya Imana kandi bakayimenya vy'ukuri bakaba abantu bazi Imana badacariya na hariya abajene barakwiye kukuramo ikintu cy'ubwoba bw'ubuzima kuko ubwoba bw'ubuzima nibwo butuma umuntu ati ntumbero icamfashije cyane nuko urumva nkaho ndiko ndakora exeta yari shwantegezwa kugira avuga nti inanira ndayitora mugabo ntegezwa guhagarara gutya ntivyari vyoroshe kumva ko uratiyo chance mugabo ndafata ingingo abajene rino bahanura yuko kuvyukuri batagira ubwoba bw'ubuzima bamenya neza ico bakeneye bakamenya neza uburyo Imana ico Imana ibabwira bakagifata hama bakagikurikira hanyuma ikindi naco nuko barafise inguvu barafise ubumenyi bakwiye kubikoresha bakabikoresha ntibaba abantu basamara canke abantu banebwa bakabikoresha kuvyukuri kandi bakabikoresha bari mu murongo w'ukuri bakabikoresha bazi neza ko bari kumwe n'Imana nico nibaza kizobafasha cyane kurusha ibindi byose hanyuma abajene kandi no bahanura ntibabe abantu bahamira ubuzima abahamira ubuzima batangure kwiyumvira ngo mbega ko abandi bose ariko bariruka barondera nanje niruke ndondira ibi nanje ndondera ibi nanje ngira ibi ifoko nanje nguri imodoka ko nakaguza imodoka ifu nanje kugira ikingira ikiniki bakwiye kwiyumvira kurondera ineza irengeye iyabo niho ubuzima bugira valeur biyumvire odola canke inyuma barengere ivyiwabo vy'inyungu ntarabe ngo je ndi mu nzu ndubatse inzu narabe ikibano ndimwo kimeze gute je ko ndi mu nzu y'igorofa abantu tubana ngaha bameze gute ko ndi mu nzu y'ikaro abantu tubana ngaha ibimeze gute ivyo bituma ucubona ko hariho espace nini do contribuer yo gufasha ubuzima bugaca bugira sens hanyuma ikindi naco nuko bakwiye kumenya ko Imana yapanze ubuzima tutarabaho hanyuma ikintu nyamukuru no kumenya aho ndi hose ndiko njana n'Imana ukanezererwa aho ugeze kubera uri sure kuri kumwe n'Imana kugenda n'amaguru nta na kimwe bimbwiye suko ntoshobora kwimvira kugura umuduga no ugura mugabo si besoin ico nkeneye ni transport yo transport boyikora ikamera neza akaba amabisi agenda neza amabara ameze neza mwaje sere satisfait sinkeneye gutunga inzu nkeneye kuba ahantu heza hoba amazu abordable ntese ashobora kuronka kubamwo ntibikenewe ko ndayubaka muga nkaronka homba niko kamaro k'inzu mugabo sinje nteza kuronka inzu yiwanje abajene no bahanura kugira ngo ntiba abantu bahamira amaronko babantu baharamira gukora ineza irengeye kwikorera inyungu zabo mukabakaraba ko ariko barafasha kibano barimo gutera imbere yego murakoze cyane Oscar bani baheze namwe murakoze cyane yego turashimiye ko mwatwitavye akamo kacu nizire ko nundi munsi nitwamagara muzogaruka mukatuganiriza nzoza kuvyukuri cyo nta nkeka yego reka nongere kandi shimire n'abakunzi ba televiziyo Heritage abakunzi b'ikiganiro c'Intahe kwa mwafasha akanya ko kutwumviriza ndizira cyane ko hari ikintu wize ikicanke kiri ariko
kimwe muco Oscar arangirije ko ariko arahanura abajene yavuze ngo araduhanura arabahanura cyane kumenya Imana ko kutagira ubwoba bw'ubuzima kudahamira amaronko kandi no gukoresha inguvu Imana iba yaraguhaye rero Imana ibahezagire cyane mumandanye mugira ibihe byiza aho muri mu ngo zanyu tuzosubira ku munsi wa Mungu nk'aya masaha nyene murakoze